tugire Kristo bakunzi b'umuvukano bakomera Kristo ni muzima mwese bakunzi b'ijambo ry'umukama rikiza mbaramukije amahoro ya Yesu Kristo urukundo rwiwe inema ingabirano ubutware ubushobozi n'ubuyobozi bwa mutima w'Imana akorera muri twebwe. Bahaye nikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana turi ku munsi w'107 muri iyi minsi 365 umukama yadutegekeranije mu buzima bwacu. Watubiranye n'umunsi wa 4 mweranda aho duhimbaza aho Yesu Kristo yagize Eucharistia n'umunsi udasanzwe ku buzima bwacu n'umunsi tudakwiye kwirengagiza n'umunsi twahawe ko umubiri wa Kristo ugahinduka ukaba ifunguro yacu tugaheza tugakomera. Mwizamu rya mbere nkuko dusanzwe tusenga mazama atandukanye muri uyu muvukano wacu twabonye twakiriye isezerano rivuga ngo amakuba ntagagutakaza umutwe ntagagutesha ibanga amakuba ntagagutandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ahubwo ni wibuka umwenda ugendana mu mutima wawe. Twabishimikiye ko rwose dufatiye mu Baromani mu ibaruwa Paulo yandikiye abakristo b'Abaromani mu kigabane ca 8. None rero nongeye kuba ikaze ayo makuba ushobora kuba yarimwo bwa ubukene yabinzara kubura icyo wambara kubura icyo wabana kubura urubyaro gupfakara kwitwa igisubira iwawe abantu mwananiwe ningo kobera Kristo nibuze uri inyuma y'ivyo haracyari ibyizigiro haracyari ubundi buzima. Reka mbibabwire turi mwizamu rya 4 rija gukompleta ni rya 5 no kuvuga hagati ya saa 6 na saa 9. Inyuma ya saa 9 niho tuganira ku migigwa ikogwa kuwa 4 mweranda n'akamaro kayo mu buzima bw'abemera Yesu Kristo. Ariko rero we wumva ko wazengerejwe n'amakuba we wumva yuko wababajwe kandi bihagije reka ndakwibwirira akantu kamwe ndabwiye nikomera Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Nimba byavuze umugiriki Mariko yarabyanditse mu gihe yandika ubuzima bwa Yesu Kristo ari ngaha kuri iyi si yageze mu kigabane c'indwi muzosome 37b karasurinye je muri Bibiliya yanje nagaciye ku murongo yaravuze ngo agira neza byose uwo yari umugiriki ndabarahiye. None wawe mwana w'umuntu yaragupfiriye mu maraso ye urabahoka mu maraso ye uratabaga mu maraso ye byose biremera ibibi bigahinduka ibyapfuye bikazuka ibyo twaye byariwe n'inzige ibyacu twanyazwe n'inzige bikatugaruka ko ni gute utobyumva ni gute utobyemera ngo hano none umura muri Zaburi ya 83 bene Asafu baravuze ngo Mana ntucereze bwira nawe Imana uti ntucereze yibwire ngo ntucereze nuyagahengwe kandi rabiguhera ku burenganzira ti uri karataka kagira umwete wo gutaka nanje ndaza nkagirane nkamutunganiriza ibyari bitunuje umutima wiwe bigaheza bigacureha. Niko Yesu Kristo ba Petero bashinze intego mbega umuntu ngo umuyaga n'ibishebuzi byumvira ngo bimeze gute. Uwo ni wanje kubabwira uwo ni waduhuje muri uyu mwanya uwo ni yadusezeraniye ngo 2 canke 3 bahuje umutima bagahurira ku ijambo ryanje ngo mandi hagati yabo kugira ngo ndabagirire neza. None bene Asafu baravuze ngo ntunume ngo ndiwigumire hamwe Imana ngo nkako ngo yabasi bawe bariko baragumuka ngo abakwanga babye umutwe. Umva mbabwira nkunda abantu banyuzwa n'ijambo ry'Imana nkunda abantu bamaze kwakira ukuri kwa Bibiliya kukaba mu mitima yabo ubundi ababasi barabima bene inde mwasi w'Imana n'utuba Imana none wowe kurazishinga mubwira utakira tunganiriza abana bawe izi zari ntambara zabo yari inzara yabo yari imibabaro yabo bwari ubugwayi bwabo bwari ubushomeri bwabo bwari ubukene bwabo zari ingwara yari byari ibitero biri ku buzima bw'abyo buzananye hose. Ariko bace barakinagara bahagarara mu isezerano twasezeraniwe n'umukamarica mu kanwa k'umuhanuziza kuko mu muhanuziza Imana yavuze ngo mu makuba yanyu ariyo yanje. Imana yemera gusangira amakuba natwe Imana yemera gusangira imibabaro natwe
none rero iyo Mana reka tuyisenge hama twumve indoto yabashizemwo uyu munsi duheze tuzirotore mu izina rya Yesu Kristo no mu bushobozi bwa mutima w'Imana. Amina. Wanguye mu muzimiza w'isi unshira mu muco wawe, aho ndi hose nzoguhaya ndakubwira batakuzi, bagaruke baguhaye kubera imbabazi zawe. Shemezwa Mukama imyaka yose, abana bawe bame bakuninaza. Mukama ndakuririmba, jewe menyesha amakungu yose y'ukuri rudasumbwa. Dawe wa twese uvyagiye mu ijuru, izina ryawe ni geranda rwose, izina ryawe rirakomeye kuko ridukiza ibidukomeretsa. Mukama uyu mwanya ndakuninaje n'umutima wanje wose kubw'iyi ngabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise muri uyu mwanya. Nkuninaje ko ndazi neza ko watwimanye utwima abarozi, ndazi neza ko watwimanye utwima abagome, ndazi neza ko watwimanye utwima abangushi. Turacyavuga izina ryawe kuko mutima wa mweranda kiri muri twebwe. None Mana mutima mweranda kaza urakaza neza, turazi neza kutaza mu mutima uri mwica. Niyo mpamvu ibyaha byacu byose, ububeshi bwacu bwose, ubugome bwacu bwose, intambara zigwanira mu mitima yacu, ukwiyorobeka kwacu, ubusambanyi bwacu, ububeshi bwacu, akabaregwe kacu, ukwikinisha biturimo, ukwisambanya biturimo, ubutinganyi biturimo, ibyo byose imisozi twaduze tugiye kuraguza. Mukama uyu mwanya tubisanzarishije amaraso meranda ya Yesu Kristo. Mukama uyu mwanya tukweguriye ubuzima bwacu, Mukama uyu mwanya tukweguriye ukubaho kwacu. Duhe mutima wa mweranda zaganze muri twebwe, duhe mutima wa mweranda kugira ngo ivyangiritse muri twebwe bikundike, duhe mutima wa mweranda kugira ngo winjiriwe muri uyu mwanya bakayuguruye audio yumva akanyamuneza kava mu ijuru. Ingoma na mutima mweranda, ahari ukuru hakomeze, ahari ikinyoma hashira ukuri, ahari umubabaro hashira umunezero, ahari ubugwayi hashira ubuzima bwiza, ahari agahinda hashira agahimbare, ahari amahano hashira amahoro, kuko nicyo twaguherewe. Urakoze urakaza neza iruhande y'ivyo, urotoreza indoto z'abana bawe kuko niwe mudasobwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye neza nkavuga uruzina ku buzima bwacu. Amina, amina, amina. Turakomeye cyane kuko Kristo agira neza byose. Amen. Ngo bakuba yabafashe yirukane. Nuko rero tugire Kristo. Muraho murameze neza? Abari imbere ya kamera ko batanyishura. Nuko rero reka turotore indoto zimwe zimwe mwatanze uyu munsi canke mu yindi minsi kuko na rimwe ndazimara. Ariko reka mbere kuri itangazo ry'uwo Kristo. Aravuga ngo jewe nitwa n'amahoro ndashima Imana. Hama jewe nitwa yavuze izina ryiwe kubwo budangagwa bwiwe ntabwo ndivuze ngo nkaba ndi umwe mu bagize groupe Komera Kristo ni muzima. Imana iguha umugisha. Ngo muri groupe hari abantu bariko baratoramwo amanimero bavuga ko boshobora kurangira akaza abantu Canada. Rero nituzi ibyo ari byo kandi nabone barimwo muri groupe. Sinzi ko ari bishasha nuko byahora bikogwa ugasanga n'Imana itokwemera uciye muri bo kugira ngo hagire abafashwa. Nuko tugire Kristo. Ubundi ujya Imana yaravuze mu kuvuga ngo reka ugwafunuro bikorane. Iko turi muri Komera Kristo ni muzima, ntabwo
dushaka ngo twese twazanywe n'ijambo ry'Imana. Hari uwundi afise nk'iyindi mission kandi ibi nabyo nama nabibabwiye. Hariho nabibwa amafaranga si muri Canada gusa, narababwiye niyo mpamvu. None mwibaza ko ari iyihe mpamvu atakindi kiganiro na kimwe cya groupe zugaye? Mwibaza ko ari iyihe groupe ko ari 13 zirugaye? Ntizirugaye, havugiramwo jewe jenyene kiretse ndungitse intaye. Kuko hariho nabigeze kuzana ibiterasoni batereramwo groupe icuguruye. Bisigura iki rero? Ikintu kitazoza gisa n'ijwi ryanje. Hari n'itangazo ndabaryanditse jewe Anita, hari kashe mfite kandi ko mbona nikashe bayi pirata. Mugabo none ijwi ryanje uri muri komera Kristo ni muzimu utararimetereza, barakenyera bakwibongere tizuze ngaho duhendane, sibyo? Kuko ibi bintu biracafuza abantu, ibi bintu biracafuza abantu rwose. Nigeze no kubibasigurira. Rero iyo tugenda ngurumva nguciye bugufi ngurumva ngwiki, hari igihe biba ngombwa kufata authority. Nuba nk'uwo muntu tumufashe Yohana, agiye abamwaca muduha nimero ziwe zohanwa kuko baba bariko baravogera ubuzima kandi ubuzima ro Kristo. None rero sibyo ikintu gikoreka muri komera Kristo ni muzima. Naga muvuga ngo hariho ngo yindi nimero ngo bamaye niyo aho bari interano ya case sociale muri case sociale ukabona izina niriko kodaja twaguhaye bimenye ko atari ibyo. Kuko ikintu cyose gihindutse mbayitangazo, kandi simba itangazo ryanditse mbayitangazo rigizene riciye mu ijwi ryanje. Puruta naho no ryandika naco byo twara kubera muri groupe nabindi bintu bizayo. Mugabo kugira ngo tureke gukonfusiona kuzima gukonfusiona ni kugira gutera kavuye canke ko ndayibuze iyo terme mugabo ndayizi. No kuvuga gucanganikisha voila, kugira tureke gucanganikisha ubwonko bw'abantu. Nshima kodyo bizanana kugira ngo ijwi mu ryumve. Nuko rero ntabwo ari impinduka zo muri komera Kristo ni muzima oyaye, ahubwo niki n'abagome n'abangushi n'abambutsi. Undi mukristo aravuga ngo tugire Kristo, ngo narenda rota mbona ndahantu nahora nkorera stage kuri hospital, njambaza umuhungu yahora akoreraho nibyo yahora akoreraho. Nibyo yakoreraho stage professionnelle ngo ari hehe. Nabona hariho umukobwa bariko barapima ngo bamutware aho babapimira kugira baronke akazi. Bavuga ngo ni iyi ndoto narayirotoye ejo muri groupe ya WhatsApp. Nayirotoye ejo narambwiye ko ari umuntu afite amahirwe afite umugisha gusa murafite ukuntu indoto muzirungika kabiri ku nimero zitandukanye. Ubundi nimero y'indoto ni imwe ndabasabye bamwirungikaho nyene kuko bicaye confusion. Hari abandi nabo baba batarigera bagirane barotorerwa. Undi mukristo aravuga ngo tugire Kristo. Nagira mbazi iyo bonne action uvuga ko kigoro tuzotangura gutanga ryari, bizogenda gute kubo bitazokunda ko mujana. Narabwiye ko bitazokunda ko tujana gusangira pasika kwa Ntuzeya, kuvuga ko bitaro no kumimba muratanga kuri mukaje tukazobaserukira amuho mugisha w'imanuka babako basi ntakindi. Niko byama bikorwa basi muri komera Kristo ni muzima. Ariko abo byokunda ndabizi gushika ejo nzoba nawe formula tuzoja. Abo byokunda twojana, ariko abo bitazokunda it's okay. Amazina yanyu azoba yashitseye muzoce mu byihota. Mugaba gusa mwumve neza yuko mutegereza kugira iki, mutegereza gukora ico gikorwa cy'urukundo. Kuko guhera kuwa Mungu w'ibisandasanda narabwiye yuko akigoro kose mukora turagasoronganya, nigatera kagenda direct turagasoronganya ku buryo bwuko tuzosangira pasika n'abantu bari mu mpimba canke n'abari mu bitaro. Undi mu Kristo aravuga ngo narose mbona ndahantu ndi ku murongo negereye bisi ngo nkabona ndashikiriwe barampamagaye, nanje nca ndinjira mu muduga nicara imbere ndarindira ko igenda ndabura.
maze umwanya munini nicaye niho narambikwa ndabye inyuma mbona nicaye muri kabine y'umuduga wapfuye udafise parti y'inyuma nce ndawuvamwo ndidoga ko nataye umwanya naciye ninjira mu wundi muduga sangayo abantu aho ngiye kwicara ngasanga nta siège ihari ntabwo ngo ube siège aho ngiye kwicara ngasanga nta siège ihari ahandi nkabona hari ibicafu ngaca ndeka kuhicara nca ngenda kwicara ku ntebe iriko abandi bantu ariko ntibyakunze ko nicara kuko abo bantu bari bakwiye kuri iyo ntebe naciye nikangura nabonye ko uwo muduga wavuye aho uri mu ndotorero uri mu buzima bwakavuye uri mu buzima bwakavuye wari mu gihe cyo kwinjira mu masezerano yawe mugabo uraharasifura urahagakwega nawe ibyo wibwira mu bwonko bwawe ufatira ku byo wibwira wenyine ufatira ku by'Imana ikubwira mubivuga ko muri Yeremiya 29:11 aravuga ngo nzibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo ndabareme mu mutima wibizoza kuko ndabakunda cyane iyo Mana yadusanze twigaragura mwivata idukuramwo iratweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezerana ubugingo urumva rero nukuvuga iki Imana hari icyo ibwiriza kukugirira mugano kurogihagararamo ubwa mbere ufise intege nke ku buryo bw'ukuguhamagaye wese ugirane umwitabo niyo mpamvu baguhamagaye ukicara ugaterama ukabura kuko ubundi imodokari bisigura guca karande gukugwa kw'igisuzuguro gukugwa ku muvumo sibyo mu nyuma nawe wibwirije mu mutima wawe mugani wabanje kuvuga uti ntongera kwihenda ndabe ibi bintu ukagenda ugapfa kwicara kandi ubona hari ibicafu wagenda handi ugasanga ntari ni ukuvuga ni gukeranirwa ni kwagirwa kubera kutisobanurwa kutamenya icyo kurengera ndakubwira reka shingire kuri ubuhanuzi bwa Yeremiya nyene n'umuririmbyi w'umunyarwanda yaririmbye yaravuze ngo nimba ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro ngaho ugende ubishakishe gukora ineza udacogora we ntiwite ku maso y'abantu kuko ubwabo ntibamukunda ahubwo wite ku izina mwita kuko ndi Imana yamuremye nukuvuga iki ubundi imodoka n'ikindi kintu ku bantu utonze kuri bisi bakaguhamagara ukisanga uri muri kapu ukasanga uri ahantu nyene ntiyavuze muri kabine sinzi ko ari simple nuko ari double na byonze mugaba wumve ko hariho kuvangirwa wumve ko harimwo akavuyo ako kavuyo rero nta kindi kintu na kimwe cyo kukagukurako kiretse nta kindi kintu na kimwe cyo kukagukurako kiretse kumvira Imana kubaha Imana no kugira iki no gushira mu ngiro ibyo yagushinze ndabikubwira urana uko kuntu wagiye kwicara ugasanga wicara mu kungugu none iyo wahoza nayo wanagura naho iyo wanagura naho hama ikindi naco uko kundi kujya kwicara ugasanga nikunda kwicara iyo wasaba naho nubushaka ibintu bidagufise ikiguzi kuri wewe si byiza gira ibintu biri mukuri kandi bifise ikiguzi kuri wewe niho uzokwererwa mu buzima bwawe nk'indato ndi ari y'umwana w'umukobwa ni hahandi ushaka kureshwa n'umuhungu avuga ngo afite iki nawe ukibaza wowe ufite iki mbega wowe ufite iki ese duhendana ubuzima bw'uyu munsi butandukanye n'ubuzima bwo kuri epoke yo kwa ba mama batubyaye namwe natari kera afise iki nawe ufite iki afite umutima afite ubuzima sibyo hanyuma kandi ugaca usanga nuna ubwo byo kwicara
waherewe kubera uwo mwuka w'ubwibone uri muri wewe. Kuko ubundi namba yarakubwiye ko agukunda, wasanga ubundi urugo ruba rukeneye fondation, urukundo ruba rukeneye mushinge, ibisigaye urwo rukundo ruhari ni ukuri penda babwije ukuri mwa bibihangange. Rero rabusuzume wisuzume urabe ko utari kugendera mu kirere kitari icawe, kuko iri kugendera mu kirere kitari icawe urarasifura.